Mufise ndoto zo kuba gentleman. Mufise ndoto zo kuba gentleman. Mufise ndoto zo kuba gentleman. Ateza imbere igihugu, zo kubaka ivuriro ku Gatumba, amashure n'isoko ku Gatumba, shinga amakoperative aho mvuka, abanyagihugu biyungunganye, nzogwanya gatoteza, nzogwanya karenyo, nzogwanya amacakubiri bra. Yosa Pado indirimbo iraje ku nguvu zirasanzwe ku mpemu ziremereye bana abantu barayakira abona ko benshi bagumye bavuga bati uyu mupeti indoto kije gihe bon nivyo warufise igikorwa wararetse baragira gute yagera hari yaho sarigeze kandi wo bwawe wiyumvise gute wavyakiriye gute iriko yakirwa n'abantu muri rusangi baguma bakuvugira kujya ko kijya caranyetse ko ndi tari nyakamwe nimba arabaye bitagenda neza nukuvuga sijeje nyene nabibonye abonye n'abantu benshi nakinye match nyinshi baby murana benshi kandi baby ariko kuva muye nawe ni final yeah uri final uri final Yes, shalom, les amis, mumeze neza, mumeze bien, mumeze sawa, mumeze kakundimba nifuza kumwa mumeze, banazi kumba nifuza kumwa mumeze neza cyane, igihe cyose ibihe vyose reka nabwire nti big up sana kwa namubandanya muri kukirana, kore cyabandi bakoze, kore like, kore share, kore comment kuri buri kiganiro cyose kwaki hano, reka nabwire yuko ari hahandi nyene ntwazimye ni Ndufacom TV online, irijwi bwumva no wundi nyene ni yamfura minani ni MC Shalom the master of ceremonies, the activator vibrator, the nidra famille and la famine, infura minani, the march, the fast bone. Boneriga umwana w'inkuba shaka imitimita dobo zishonga mita voice, utakwaje koseya. Ni jewe nagarutse mu kiganiro cha entertainment kuri Ndufacom TV online. Muko kurayibona ndagufutiye umushitsi ndagufutiye ebana ye. Umustar hakomeye cyane muri no minsi rekara hitinga kabisa ibintu byose nyina kubwira ati muri no minsi narinda bukumbuye narimba misi narimba kumburinze arabitubwira neza muri kino kiganiro tike kwa tumarana reka ndamu umwanya wanashimga ngo sintebega ngo umwanya munini dutebane turi kumwe nawe atubwira neza neza urugendo kuva hariya kugera hino aducisha hariya ngamumenye ko bitandukanye kanini Mr Bado akora mutacane musaza fresh umeze neza umeze bien bana mutakutekereje sana niko na ni Bado kuva mu ntara ya Muyinga neza hariya ku mupaka hafi mupaka Bado urugendo rwiyo kuva hariya kugera hino ni gembe tukakiye muri Ndufacom TV ariko kandi atuvuza kumenya urugendo rwiyo kuva hariya no munsi ni artiste no muririmbyi vyaje gute musaza kuva imwinga njino naje kumunyeshure ako nsanzwe mfise talent cyo kuririmba rero abitsi kari mu mugombo nigeza cyane sinzi ubundi kirambora cyane rero camba n'umuntu umanura ama studio genda arabitera bari bisanga n'abandi ukiva hariya wari usanzwe ubikora canke wagiye kubikora uri no kukumva uti nari sanzwe n'izinyibiri je neza na neza natangiye kuririmba 2012 petit mutoya ariko nabikora mu ishuri nabayo Gitega none uko natangiye kubibona ngo ndakora akazi ariko umva hari hakiriye umva nari mbuye hari yagiye blente na Kristo wa chance ishuri kabisa aje kuvuga ati ndatambuye kariyeri kabisa ucibigumamwo urabihagaramwo neza hade Bado amazina yiwe uyo kuri karangamuntu ni gute yogushimwa Bado Esdras burya Bado no kuvuga ngo kavuye muri Bado nyene
wow kuvuga bado kaje bivanye n'ahantu nakuriye bado niryo ryavuye mu bado bivanye n'ukuntu hari bagasura babifashe kinanje cyane ndayibiza kabiri yitwa bado wow Buraji uratanga umuziki wawe ufite indirimbo zakunzwe cyane indirimbo yanavugishije benshi ndibuka muri isanganiro award y'umwaka uraho Ebana bavuga bati kubera iki umupeti kubera iki indirimbo ndavuga indirimbo atari yindi ahubwo ni indoto iraje yavugisha benshi hano mu gisaka cyaburi muri hamaze igihe nkana gute imyaka ingahe kwa 2018 irikira kwira imyaka afitanu gutyo naza ko iyo ndirimbo no yahagurukije abantu bavuga bati uyu muntu gute gushika muri isanganiro award iravugisha benshi reka ko yageze no kibanza ca gatatu ahajya kije gihe ivyashitse uravyibuka yasinavyibagira uretse ko tu bijya byaduhaye inkomezi zo kuzokora ibindi kandi urabona sinahagaritse bakiriya gihe ngo ndakora ibikorwa kandi byiza ngenda nabashimira ko barabyakira fresh bado barakoze ko bincisha muri Mfise indoto zo kuba gentleman Mfise indoto zo kuba gentleman Mfise indoto zo kuba gentleman Ateza imbere igihugu zo kubaka ivuriro ku Gatumba amashure n'isoko ku Gatumba shinga amakoperative aho mvuka abanyagihugu biyungunganye nzogwanya gatoteza nzogwanya karenganyo nzogwanya amacakubiri bra yosa bado indirimbo iraje ku nguvu zirasanzwe ku mpamvu ziremereye bana abantu barayakira abona ko benshi bagumye bavuga bati uyu mupeti indoto kije gihe bon nivyo wari ufise igikorwa wararetse baragira gute yagera hari yaho sarigeze ariko kandi wo bwawe wiyumvise gute wavyakiriye gute iriko yakirwa n'abantu muri rusangi baguma kuvugira kujya ku kijya caranyetse ko ndi tari nyakamwe nimba abaye bitagenda neza nukuvuga sijeje nyene nabibonye abonye n'abantu benshi nimba rerere yabonye n'abantu benshi nukuvuga nimba byarashyize nkarenganywa byarabonetse nimba naratsinze byarabonetse ariko feedback zabaye nziza nyinshi kandi kuba byarabaye byararosanisha byamutima kabisa uvuze ko ni nawe utabatisha tugaruka uvuze yuko hari abantu byaguhuje nubwo byari bigenze kurya biraje biraguhuje n'abandi bantu benshi n'umunsi ni bado atagikora nka wenyene agira gute yisumira akitekera ahubwo rimwe na rimwe abafise ibikorwa hamakagira abamufasha kubikora tuhagera ni NE ni nanti heza NE production no munsi yamaze kubigufata mu maboko biri gute kuva ryari mufite n'urugendo rungana gute ntage kinini kirahera kuva mu isoko ry'indirimbo kumburiye ni kumburiye wana washima maze misteri myinshi ni maze imisi 10 hara ku rwa YouTube kuvuga rero tugiye gukorana n'ibindi yuko bambere abantu beza tuze tubanire neza cyose bisaba tuze dukore tubuza kabisa mu mitego bisa bikwindi ati twitega ibintu no kuvuga ngo kwa bado na bado nyene bado biracaza irindira gato mufite ni rugendo rw'imyaka 2 n'abantihenze to kwitega ibikorwa bingana gute muri rusange ibikorwa byinshi nzeko iyo myaka 2 antuka tutazobura basi ibikorwa 10 basi ibikorwa kigera kuri 12 ubivuga ngo ibikorwa bitandatu yaba video canke audio santuka sinzoja musi kabisa iyo ikaba ari kintu dusezeraniye kandi naza ko tuzoguma tucishuza kubera ko naza yuko uno munsi kavuga yuko bado icamubloka
cavuye kiriko kirava mu nzira bukebuke muri wa murindi yipfunza gushikiriza abantu ibintu byatuma ntasora ibikorwa biri ku rwego kandi tunanya byakemutse in production yubahwe man musi ebana aho uri musaza wubahwe urabona ko n'umustar wacu yatangiye kuhindura look ukuntu nyene fesheriza bado no musi uravuye kuri ndoto yatumye abantu benshi avuga byinshi ati no munyamuyinga mube hafi inaguhuza n'abantu benshi uraza urakubise finalo uri final nakinye match nyinshi baby murana benshi kandi baby ariko kuva muye nawe ni final uri final uri final uri final umukino wa nyuma kabisa ati uri final umukino wa nyuma uraje nyina kubisima indirimbo y'urukundo aho benshi bariko bavuga ati none no mu saza kuko ndabizi ko benshi bakumenya ku ndoto man bacha baravuga bati turaronsa umuntu aza aturirimba indirimbo y'ubuzima indoto byamire nyine tubaye mu byo tuba turota minsi yose hagira indoto zo kugira gute abavyeyi banje nze ndabagire gute turabakubitiramwe akantu ku kalo kiye gihe feedback zacu ziza zimeze gute man feedback zagenze fresh abantu babyakiriye neza uvuga yuko ari ukuntu abantu bari bamenyereye umenga ndiko ndirimba ibintu byo kurira cyane ubuzima narerekanye ubushobozi yuko n'ibindi byabishoboye kabisa ni wabaci basubiza kandi mu kwimvira warabiretse ku by'ubuzima ubishoboye aro kandi uragarukora nabereka yuko n'urukundo naguciye kuririmba kanagwandika congratulations mu mwanditsi mwiza man asante kandi ndabasezeranira yuko ubu indirimbo z'urukundo arizo zigiye kuba nyinshi zigiye kuza kubera ndakeneye ko abantu basanga ariko baragira club bari atamba amapiano amafro hama gusa na za ndirimbo ziyisha sindazibagiye kuko mfise stock atuvuze yuko indoto ishobora kuba indirimbo ya nkakashe ya bado ho nivyo turazi izindi ndimbo ngeze kusohora hariya ariko kandi indoto kiraza tuzi yuko yoba yaje nka kashe kwa bado twa tuvuze nabi ni mwamubuze fo kuko indoto niyo yugura imiryango y'ibintu kabisha bwanje indirimbo mfata nk'iyanjije mu muji kabisa indoto uravuye aho uracalenginga abantu uti nubwo ndimvye urukundo burya nakakandi nashoka aririmba urazi kwita indirimbo cinema abantu bacibaza ngo n'ubuzima wabayemwo tubona muri clip uhetse akagurina guta mu barabara cinema yanje sinema yawe sinema zacu zateguwe n'Imana ubuzima bwanje ubuzima bwawe umepangwa na Mungu sinema yanje yatanguye umunsi mvuka umugongo wa mama na ufata nk'ishuka episode ya mbere nayikinye nkivuka everyday uko bukesi nigera nduka episode zanje zanditswe n'Imana amakata yose ntera yapanzwe n'Imana. That's why yari picha dukinabiganga tukibaza ko twarozwe kandi tarazipanga ntucikinege ibintu niko biri ubonye taje ikiriri bamwo babiri ariko warabiwanyu kuge kabiri akaruri mukakabamwo muri kibiri haragasene keza kagiye kuza haragakami isuri keza kagiye kuza weba hasa umurasta kora wihata Pambana Sinema yawe sinema yanje imepangwa na Mungu Man big up sana asante bro akarimbo numviriza numvumenga karakora mu gonko kabisa
sha ubuzima nyine urabuzunguruka bwose kubona abantu yibera muri etage ari ikiriba abantu babiri nawe kujya kabiri karusanga naho nyine n'ikibazo man indirimbo yanditse neza muna twamwe twibaza nari mpereye hahandi mbwa ntiye abantu bashibaza ngo n'ubuzima bayemwo indirimbo wayanditse mu bimeze gute man ubuzima bayemwo komtel mbwa gusa ariko biterwa n'ubuzima umuntu aba arimo ugasanga urabura n'uduchallenge tw'ubuzima ugaca tugutuma wogira nte wokora ibintu uwo mwanya nari mfise nyine agashida tu agashida ko katumye akashida kanaka agaca gatuma ukora indirimbo abantu barifuza kumenya kuko waririmbye ubuzima wakoze ku mitima y'abantu benshi mwana mwese muko madukurikirana simbira ku rwego rwa YouTube wandike Cinema by Bado izo ndome nyine 8 mvuze hajya official kariko kuri YouTube kariko ariko kari kuri channel muri titre z'indirimbo sinema wigura gashirako izo ndome 8 mvuze Bado kirundo uko nyene ucubibona cinema nyine kwa kunyo nkoro bona cinema ubone neza ukuntu indirimbo yaktinze neza nakumwe nti byatumye abantu benshi bimvira ariko naho kantu katumye uvuga utereka nandike indirimbo ifise script nk'iyi karakaye mana ku challenge waruciye ya nendo se nani mfise ahantu uburare cyogerera uburare bateba kuza uburare ndabukeneye ndakwinvestise mu kandi kantu marera cha umuja mate kwavugana naganije ka project kanje cyo ntanga ku marari cyakora yacha kubishizamo ya project rero abantu cyo ndababara cyane kuba mpeta yinyivye même chance ya project bishizemo icyo baramweskoka amwesikose kaburari bucabu buragenda ntibwari buke yego buragenda naye cyane icara hano ndavuga ati rero ya project yo shira mu Rwanda kujya nanze wabugiye yibira akababaro nagize amahera ndayabura ati iyo tempango ya kangana ndabona ati ino sinema rumba tumenga n'ubuzima nikiya wamenga ibintu nyene nimundara nkuko avuga ati bibaye nibiki nariyumvira ukuntu nababaye cyambona ukuntu nashavure n'uwo muntu menga nikintu agiye kunyara sibyo hama ukacusanga eba wa mpeti nawe hari ibintu nemo ndamushapurira ntaki kumbe nta cyari kuvamo ya nimba byari ibyo pole sana man ariko kandi urumva ko byabaye ibintu byiza kuri Bado kuko yamusi aravuga ati that's why ari picha dukina bikanga tukibaza ko twarozwe kandi tarazikanga kabisa man uraje ucurayikora yavuye amenya yuko kukumva yari mujama wawe yavuye amenya yuko karirimbo bakakoze kubwiwe uretse ko bivanye n'ukuntu twese duca ama challenge y'ubuzima uretse ko nawe ndirimba waza ati kuva karirimbo yego kabisa turaririmbye rero kandi indirimbo mane itakubwire si indirimbo yakoze ku bantu bari mu buzima bubi gusa ndafise umuboss mana afise ikintu biti ponyo yego none toifa kabisa cyo wararirimbye ibintu byanje nyine mbaye muna afise mamodoka yego kandi je yandondeye ntanamuzi gusa yavuga ati umuntu yaririmbye ino ndirimbo umuntu Geri mana tugira kabisa iki no ku ma YouTube ziri yego so tutarose je uronka management yego abarakuronza nabona yuko je ndirimba nashobora kuririmba indirimbo menga ndirimba abantu bakiri muzi muto kumbe ari n'ababosi babayeho nabi sana manje ndirimbo kweri n'ubu ndayishizemwo ndumva tuntu tundigadiga mu bwana inyuma rero zose kabisa zoca zibica gusa ntituzobaha tuzopa duhagaze tugenda nko kunyina tura atari sana indirimbo kabisa ya
catumye nyine mbona bado ariwe kuko jewe novuga ko narakumenye mu ndoto ndarondera n'ibindi bikorwa bindi ndavyumviriza ndavuga nti ibikorwa bimeze neza numva nti umu artiste ameze neza mu nyuma kuko nakonye neza neza kuri performinga ahantu hari mu ntara ya Muyinga ndavuga nti wa undi nuyu sawa numvura ko se finalo kwita fresh ni sawa ariko rero mu nyuma ugiye unyuzuza muri cinema ndavuga nti umwana kimujanye no kwandika yubahwe cyane dufite abanyamuyinga benshi hariya akama afite undi mwanditsi kabisa sinzi ko ari wakurikiye mu bijanye no kwandika neza ninde Yoya Jamali ari mu baririmbyi nubwo bumva je bon nikorane kwiwanje nka MC Shalom mu baririmbyi baza baragira gute no mu barukanye kiriya gihe bo hari n'igihe baje amabifu yibi canke biri ya mugabo wewe aguma ari Yoya yanditse ngo umva ko yanditse Yoya je novuga nti twuva ko yabaye icitegererezo kwa bado ko Yoya urazi yaza kubakiringa nyina ko ari back to back Yoya bahagaze neza ngo tubona yego jewe Yoya yaranyaspiye vraiment yaranyaspiye kitari gitoretse ko James yasubizanye baziko yamenshi ko narumbirizo yo ko jewe uri muranyaspira ari kintu nyaspira kijya kintu namara kugikagura imenya technique ugikora ubu hejeje kwiga kuri uyo uja kwiga ikindi je umva inspiration zanje zavuye ku baririmbyi benshi isinzi na muri Tanzania bari mu Rwanda bari mu Burundi rero hari benshi ngiye tujabutsa amazi za Nigeria USA hariho buririmbo wasanga nategerezwa kukamenya how to sing amenya ati indirimbo mbega lyrics zayo kuko bis naronka namenya lyrics kuko namenya namakata yo kuri ukigira ngaho nyene kuri iyo inspiration uhejeje iki ugashaca kwiga ikindi ariko ivyo vyanyigisha technique vocalma ariko kijanye no kwandika kabisa navuga kari impano kwandika nta muntu azokwinspira kwandika ni impano nibaza guhende kabisa kwari impano igendere voriwa igakura na career uracha nabundi kwandika impano no munsi ikibuga cy'umuziki ari Muyinga muri mako umuntu uva ko cipanze gute cifashe gute mu rusangi nyuma yabo ba Yoya nyuma y'abarambo nyuma y'abande no munsi bado yobafatwa gute bwa mbere umuziki wifasha gute mu Muyinga bado habwa ikibanza kimeze gute hariya Muyinga n'abanyakirori barakunda umuziki cyane kandi nibaza yuko abanyamuyinga mwo barakora Burundi novuga ati Muyinga bishimiye bado ari mu kibanza cyane muri no minsi kabisa nuvuga ko bado muririmbyi buhabwa intebe y'imbere hariya neza ko ari muri bo wonye mecho kibanza baruye kuko izo ndayibonera ya mwitunganywa ry'amajyambere evenement nyinshi magaramo z'isinda zijemo bivanye no kudangoza kuburyo yego ngamubona ati bagihangara bagize ikibazo Muyinga ndetse n'ico n'abaririmbyi bavayo benshi baramubanye ama project yabo menshi bayakora babanisha bakina n'ibintu nibona gute ati bibona no bishobora cyane n'icyo gufasha bado neza uhajya uharuye umuziki bado amaze igihe kingana gute hanyuma uramaze kumuha ikintu bado navuze yuko byinshi ategura hariya bimwe bimuhuze kujanye n'uburyo n'iki bivuga ngo kujanye no kukuriha abiri gute umuziki sinzi genda amaze
That's impamvu kubera je navukanye impano ndaririmba mu Sunday school mu ma primaire mu secondaire mu ma evenement kandi wose wasanga abatetse bavuga ati wewe akazi iki tuzova nk'umuntu wose ibyo bivuyeho ntabwo gukora amasho andiha amafaranga kuvuga sinokubwira neza kiretse umbajije ko oti watanga umuziki oti watanga kuririmba ryari muri studio tubona ibikorwa vya bad mu rusange igiciwe niho wari kumbaza kuko kuvuga ngo natanga kuririmba ryari nanje byongora kubera ni ibintu nakuze mbona ubwabo nagiye kurekura maze gukura amajena atangwe nakubwiye ati natangwe kwinjira mu studio kubera demibize nk'ibipetire to Ndiye no muri studio papa kamu ati ibyo vuyemo n'ibiki zo umusuma professional nyine maze kubona ati umuziki ndawushoboye natangwe 2020 ni yakirikira kwiri cyacu hajya uracasavye bose babibona gute bavyakira gute no munsi cagihe bavuga ati peti wewe ushaka gusara wewe Oje no vuga ko ubu barabona karakazi cyanje kandi wasanga byinshi babifasha yambu urawe bonda gazi nkabira tujya abageti nabo cyo cyo ngaho ya cyo biki zikura ya imena rya sita ngo barabona ati mwe twamubuza byamubiri n'akazi kamutunze isagara kandi kumwe bambona kera barabona yuko hariho icyahindutse ntakiri wa bado wa kera ari icyahindutse bisigura yuko bashobora kuba bambonamo n'indi project omeyo mu misizo bananije nkuko bambona gutanga yes reka twinjire neza ku gikorwa cyawe gishasha kumburi yu abantu bakibona isirikira title y'indirimbo kumburi kubereke kumburi yu mbega ivyo bintu nibiki je ndibuka n'umunsi wa mbere ndakibona carangoye gusoma kumbure yu kumbure wewe does no mu wundi mwanya mbona ndiko birasirikira kandi kumburi yu abantu kino kintu gute kino kintu koma kumbe nja kusoma neza nyine ntangwa kuciga gusoma neza sanga ni kumburi yu I kumburi yu I miss you I kumburi yu I miss you I miss Do you miss my ice cream Do you miss my sweet banana Do you miss my pee baby Don't you miss me darling Oh, I miss you. I kumburi you. I miss you. Man, akembo kachakaraza rero yana. Ico kintu kakukasotse ku munsi wa vendredi. Umusika kwije iminsi iga kuri 10. Kumburi you inyuma ya cinema atage kirahera kinini. Washatse kuvuga ati reka ndabongeranye canke ni kubera ko NE yarije yarishitse kubongeranya gusa mu itegeko cyo kwamanya nso bikorwa mu system yego kubera ni kubera ko NE yarije naza kandi naco gikwa ca mbere mukoranye NE production mukorana nka sponsoringa ibikorwa vyawe ni management yes je gufasha abantu bado muri make muri ko mukorana gute uhera kuri kino gikorwa kumbuye Jesse no buja indi kuko nangiye kuvuga amabanga ya Gabo ibikorwa bya hafi na hafi amavideo meza video nziza n'ibyo hanyuma mukaca mugiye mugatangira ibintu bimeze neza bimeze fresh rero ngiye gukora ibikorwa byinshi bifise quality video nziza
amavideo meza ya basi muzombona mu yindi shusho mutari kabisa tugekuwa tumwana muri look imeze neza bado kumburiyo igiye gusige hey sinzi izo nsi urazi gituma mbajije gutyo nuko indimbo burya iyije ukabona irengeje amezi 3 atakintu iragusigira canke ngo igusiga ahantu canke ngo ubone ikivuyemwo kenshi tukunze kubona indirimbo burya ibigiye nyuma y'amezi 3 mu minsi 10 kumburiyo iriko yakigwa gute muri rusange kumburiyo yaramuje n'abantu benshi narahuye n'abantu baranshimiye bamwe baransezeranira byinshi kuvuga jewe ubutunzi bwa mbere n'amanishimira n'abantu ko umenyanye n'abantu baraguha amadiro karonke iyo ndimo ndaraba ko mura n'abantu bafise ivyumviro by'iterambere ry'iwanje ape importe nubwo ata amafaranga bafise muga nkabona yuko aje kuntera intege byo ndimo ndakora nubwo cyo bigiye ati teka ndagushimira ndavuye basi akino gihumbi urabuze gifatirwa byisi by'amateka umusore yakitinze muri kumburiyo n'umunyamuhinga canke umunyabujumbura sawa do you miss my yano umunyabujumbura man arimo amajambo menshi agoye gutahura ndakumisinga nagutextinga tuzomitinga baby nzokudilinga sino bitahutse muzokora n'amadiri canke kuvuga nzomwitaho ya byinshi nyene bya bintu nyene ya kumburiyo bazi zo tubona kukumbura hamwe wocu bivamwe nk'ubunye nabyo novamwe mani nabyo novamwe kirimo kameze neza cyane ni na felicitation kuko indirimbo yaje igambira aciriwe inzira hanyuma irikira zimeze neza irikira naduga ndabizi neza ko indirimbo izo kuri kiriyi ubwo gukurikiranwa kwa bado zari koragira ku rundi rwego kuko kumburiyo irikiraza ku nguvu zirasanzwe cyane nani kumburiyo rekaronka ama promotion atasanzwe ku maradiyo ubyakira gute par rapport yuko kare bado yarafashwe canke yarazwi uno munsi akaba ari karasamira byerekana ko ndiko ndakura kandi n'abamenyesha makuru bwabo bamaze kumbirira icyizere ko nkwiye gufashwa ko hajya kugira wemeze umuntu ya urashobora kubukora byiza mu bwo umuntu akwiyumvemo usaba yumve nko kwa mwarafasha umuhaduka konda panga kandi urumva biranyereka yuko nakunze kabisha turangiza kino kiganiro ahantu umuntu ashobora gusanga bado ni hehe usangi kugira ngo bacaraba nyene ni nakantu zenye hajya none nubwo uri muri NE arundi sankalimi kaje ya kronde inbox kidogo nkamaka ku akakutextinga akakorera kalimi kashe akacamudiri kuvuga uramona na Diamond ari muri WhatsApp kandi ni company ikomeye mugabo sponsor kumabaza $5,000 cyangwa $10,000 kuongereza kabisa bigendo hapa lakini izindi nguvu ziri nyuma ya AE production ego NE bazokora ivyo bashoboye mugabo n'abandi ya mutima umuntu azobakunda bado mugada AE production hari umuntu azobakunda NE production mugada kunda bado naho nukuvuga rero hari abakunzi ba bado bankunze kuva kera tutarahura na AE production ubwo barushirize kubikora ko babikoze
Yose simira kuruga rwa YouTube rero cibandika bado uboneka ko byiwe byose biya byose navuze ivyo mwamenye byo mutamenye gushika ku ndoto muce mubona kunashaka kurangiza ati uri final abana zarakubira ati cinema yawe yanje byose byapanzwe n'Imana nashunguruka ati umviriza yenda gutera inkuru ai kumburiyo man mubahwe asante mubahwe asante icambiro rimba neza kandi nawe konyene kuri performance performinga niko sinasa kumtesho kuhurira handi hane ku ura performinga nyene bagandazi turi kumwe tu ubwo rero uzosanga performinga fresh byaradubuse usanga ibisatsi byaje expose mana badem hari muyinga barasatsi uri fine uyimba gute bariko kwakira kujya muri show bariko barakwakira kujya kuntu kuko ndabizi ko baraduze pole abantu barakumenya ariko kandi ku rwego nyene rwa rundi bukebuke iyo abantu bariko barakwakira kujya muri uri kura performinga uyumva gute man bro bari very amazing sana kuvuga ubona neza ko ibikorwa wakoze byashikira Nigi ushika kuri stage ndi nigitambuka cyutse imyato kabisa abantu bakashubimenya ukuntu nyene amarira y'umugabo ngatemba cyangwa turarira tukanezerwa cyane yamara munezera gatemba aca mu hatari sana mani wakoze cyane ku yaga natwe nkuko natwe mu kiganiro cya entertainment hano kuri Ndufacom TV yashimire Ndufacom TV kumwana nikindi gihe ni karibu mani nikindi gihe ni karibu gusa karimba karahitinze kumburiyo nzokudiringa wewe ciao shalom kora vya bindi kwa bado kuri Ndufacom TV naho nyene ko nyene hanyuma dusangire kumburiyo ciao